na 2015 harya iyo dutanguye kuvuga troisième manda ni vyiza yuko dusubira inyuma gatoya umuntu akibuka uko vyatanguye intanguriro ya vyose ni itariki 21 z'ukwezi kwa kane muri 2014 kwa gatatu Nkurunziza yagomvye guhindura ibwirizwa nshingiro abashinga amateka bagwiriyemwo abiwe baramubarira bati kw'izina ry'abarundi bose ibwirizwa nshingiro ntirihinduka kugira ngo wewe wihe ikiringo ca gatatu sinzi ko mwibuka umushinga amateka wo mu Rumonge yavuga ngo raba neza yuko amajwi yaharuwe nabi umushinga ntahe ntavyo hanyuma aramubwira ati ibi vyaheze nivyo mu mwaka uza uvuga mu izina umushinga amateka metre ari abana bakiriko barutse vuba ko bamenya ukuri kose nomwe yavuga ngo n'indege boyitanga kuri gusa baratowe Karenga Ramazani Karenga avuga ngo raba neza ngo kubiharuro bitaharuwe neza ntiyashobora gutahura yuko abashinga amateka bagwiriyemwo abasendede boshobora kwankira Nkurunziza yuko yiyongera ikindi kiringo ariko abashinga amateka kw'izina ry'abarundi bose baramubwira bati ntibishoboka yuko wewe uvuguruza amasezerano yarusha muri protokole ya kabiri bavuga ko atamukuru w'igihugu n'umwe ashobora gutwara imyaka irenga 10 rero uguhera uwo munsi umukuru w'inama nshinga amateka abwiye avuze ati ivyo vyarangiye rendez-vous l'année prochaine mu gihe abaserukira abarundi bamaze kuvuga yuko atayindi nzira nimwe ishoboka Nkurunziza kugerageza gucisha mu bashinga mu bacamanza yari kwagerageza kuvuguruza abarundi aciye ku bashinga amateka yaguze n'abacamanza baravuga bati twebwe ibintu inama nshinga amateka yamaze kwanka tugenda kubivuguruza gute kandi bavyanse kw'izina ry'abarundi bose naho rero abarundi benshi bakoze nk'abita bakavuga bati igihugu kigeze mu mayira abiri ati ntidushobora kwemera yuko umuntu umwe avuguruza ijambo ryavuzwe n'abashinga amateka bavugira abarundi bose kubera kuri uwo munsi yabuze ijwi rimwe gusa kugira ngo ace mu nama nshinga amateka aronke ikiringo kigira gatatu jewe ndi mu barundi batari muri politike muri societe civile mubana ari hafi ariko ntashira hamwe na rimwe ryampamagara ngo nitabe ariko nitavye nk'umurundi umwe je naramushingwa amanza ndavuga nti project ngira wo twusa ico gihe ivyo umushikiranganje w'intwaro yo hagati w'ico gihe yarabifise umushikiranganje hagati amaze kubona kwizo nzira zidashika umenga yaratumenyesheje yuko bidahereye ahari ego nivyo naho nyene hahagaze ikintu c'uko intwari ikoresha inguvu umushikiranganje w'intwaro yo hagati mu gihugu Edouard Nduwimana yavuze ati naho inama nshinga amateka kw'izina ry'abarundi bose ihakaniye Nkurunziza kugaruka ati umuntu wese azokenera kwitoza yitegura guhiganwa na Nkurunziza bariko bavuga bati naho abarundi bose babihakanye tuzorondera ayandi manyanga ducishamwo kugira ngo tumucishe mu canzo agaruke naho guca mw'irembo vyanse horo no twebwe twavuga tuti no igihugu sica umugambwe sica umuntu akoresha inguvu rero hageze ntuze muri 2015 abantu umugambwe we baramuhanura harimwo icegera ca kabiri c'umukuru w'igihugu umukuru w'inama nshinga amateka yiboneye ingene abashinga amateka bankiye perezida kugaruka baramubwira umukuru w'iperereza bamubwira tukagaruka
igihugu uzogitera ingorane zikomeye. Umuntu azosoma rirya kete ryo mu kwa kabiri 2015 azobona ingene inzego nkuru nziza yishiriyeho zamuburiye. Abavugira inama nshingamateka aramubwira ati ntugerageza, abavugira Ekereziya Katolika baramubwira ati ntugerageza, amasengero ya Panekote benshi baramubwira ati ntugerageza, akarere ka Afurika, Union Africaine na Nations Unies, umuntu akavuga ati naho biri uko jewe abarundi ndabakandamiza. iperereza ryiwe Iperereza ryiwe narihereyeko ku rwandiko rwamwandikiye mu kwa kabiri. Rero ni ukuvuga ko mu mwaka wa 2015 wabaye umwaka wa mbere abarundi bubahuka kubwira umukuru w'igihugu bati naho we wiyumvira uko abanyagihugu twebwe ntituvyemeye. Urya mwaka nigaze guhora n'umusenedede i Nairobi, nari nagiye mu nama y'abavoka muri East Africa, nawe yari mu vyakomeza, niyo bariko aranyumva kumbere yashobora kwiyibuka, arambwira ati rien ne sera plus comme avant. Ati 2015 yatwigishije vyinshi twese, nta mukuru w'igihugu azosubira gukina ku kintu abarundi batagomba, kuko abarundi yari yabafashe nk'abana ariko yasanze atari abana. 2015 iperereza ryiwe yaramubariye, abanyamugambwe yaramubariye, societe civile yaramubariye, avuga ati nibikino. Yavuze ngo nakaye gashushe azonywa umwanya mutoya, ko yakanyoye ntavyo nzi, niwe yavyigombeye, ariko yakwegeye igihugu mu mahano, akura igihugu ku murongo w'amasezerano abarundi bari bashinze w'ingene bazobana, agomba kuzana indyane mu gihugu. Rero ikintu nagomba kuvuga ngaha, iminsi yose hazoba umukuru w'igihugu canke umugambwe ugangamiza ukabona yuko utumviriza abanyagihugu, ntaho uzoshika. Nuno munsi umugambwe uriho ugomba kwibaza ko fuite en avant urimwo uzoshika ku vyo ugomba n'ukwibesha. Guhera ico gihe bigenze uko, itariki 30 z'ukwa gatanu muri 2015 hari inama y'abakuru b'igihugu bakoranye Arusha, baravuga ati umukuru w'igihugu azojaho ntazohindura ibwirizwa shingiro, kandi ategerezwa kuraba situation iri mu gihugu kugira ngo agitunganye neza. Bari babonye ko CNDD ikeneye kugira fuite en avant, mugabo akavuga ati reka turabe yuko itoza kwa aggrava la situation. Ariko baraje 2018 bahindura ibwirizwa shingiro kugira ngo barigire prêt à porter kuri bo. Ubu ibintu byose byarahindutse, umunyagihugu nta kintu agifise avuga, ibinyamakuru vyarahoze, uvuze baramwica, ubundi bakamunyuruza. Ikintu nagomba kuvuga niki, kubona Nkurunziza yari yagerageje inama nshingamateka ikamunanira, akaza muri sentare, hajya sentare yaramunaniye mu bintu mu icegera c'umukuru w'inama, umukuru wa sentare yubahiriza ibwirizwa nshingiro, icegera ciwe yahunze n'impagaritse Silver, yarasiguye ingene bafashe ingingo yo guhakana ikiringo ca gatatu ca Petero Nkurunziza. Nibaza yuko ari tariki 29 z'ukwa kane 2015. Guhera uwo munsi Ndagijimana umukuru wa sentare agaca atangura gusubira ku bacamanza bose ababwira ati hindura n'ahandi barabarigita barabica. Silver agahitamwo guhunga kubera avuga ati ubwa mbere nta mucamanza n'umwe arekuriwe kumena ibanga ry'ivyavugiwe mu ntare, le secret du délibéré. Ariko Ndagijimana
yaragiye ararimena aribarira abagenero batangura kumenasa abacamanza baza kubwira ati mudahinduye turabica ni kujya urubanza rwasomwe mu ntango zo kwa gatanu zavuga ngo turemeye ikiringo ca nkuru nziza muga ntakwiye kubandanya kwari kugerageza gukaruma bariko baramugwanya twebwe niho twaca tuja muri iyi sentare ya Afurika y'ubuseruko turavuga ati mbega kose kw'igihugu cemeye ko cubahiriza amasezerano ya Afurika y'ubuseruko abagenero barashobora kwinfluensa sentare igahindura ingingo yafashe mu nyuma ntihajya rero urya rubanza rwaburanywe navyumvise mubivuga urubanza rwaburanywe imyaka irenga 6 abaserukira leta y'u Burundi twahurira Arusha iminsi yose twabaza none mwebwe muza kubura niki ko muzi yuko muri mu mafuti hajya hari umwe sinigwa ndamuvuga ngaha mu baserukira leta yambwiye aterega twebwe ubu ibyo kubahiriza amategeko twabaye turabishira hirya turi mu ngwano tuburana nk'abari mu ngwano baza kuvuga nyene nk'abari mu ngwano ariko bari bazi ko ata amategeko bariko barakurikiza ariko amategeko yari atomoye amategeko y'umuryango wa Afurika y'ubuseruko ategeka ibihugu kubahiriza amategeko ari mu bihugu imbere chapitre ya 2 ya masezerano ya Arusha n'amategeko ari mu ibwirizwa nshingiro y'u Burundi yavuga ko atamukuru w'igihugu arenze imyaka 10 ku butegetsi uwo rero ukogerageza guforsa kugira ngo ayirenge kubera inyungu zawe ugakoresha ingufu kugira ashobore kubishikako wari wamaze kurenga amasezerano ya Afurika y'ubuseruko hajya hariho urubanza rwo muri 2018 rwacitse n'urubanza rwo muri 2021 rwacikiye Bujumbura vyose ubifatanije urabona neza yuko ibintu vyose vyakozwe abo bita ko arabagumutse bo muri 2015 abo banyamitwe bavuga ko abagumutse bo muri 2015 ari abiyamirije ikiringo ca gatatu ahubwo abagumutsi nibo umugumutsi wa mbere wo muri 2015 ni Nkuru Nziza sabagerageje kumutembagaza kuko ubutegetsi rero yamaze kubutembagaza kera no kuvuga nta gutembagaza ubutegetsi bwamaze gutembagazwa rero ikintu twagomba kuvuga iyo Burundi babugendera ku mategeko ikintu ca mbere batangura gukora nukubahiza urubanza rwa sentare ya Afurika y'ubuseruko bagasubizaho ibwirizwa nshingiro ryo muri 2015 bakubahiriza ibwirizwa nshingiro ryariho ico gihe hanyuma bagakuraho ibwirizwa nshingiro ryo muri 2018 ryavuye mu ihonyangwa ry'amasezerano ya Arusha hanyuma abarundi bagasubira kunywana bakagendera ku ibwirizwa nshingiro bari basanzwe ko ryabahaye ubwigenge bwo kuvuga ico bifuza bwo gutora bwo kunavuga ibitagenda neza ku ntwaro nagira nsubire mu ijambo rimwe navuze guhera kera nta ntwaro nimwe naho yo wifise ingufu zingana gute izoshobora gutegeka abarundi guhora kubaho mu gacinyizo badagwanira uburenganzira bwabo kubera iterabwoba rifise umwanya ribako hanyuma rikarangira nta bigeze bakoresha iterabwoba gusumba abakoroni baragiye bararengana bati sumurenga n'abandi bazosumurenga murakoze bazosuma barenga. Merci sana bwana bashirahishize ku majambo yanyu. Ndabona Mutama Mbonimpa qui nous a rejoint. Si vous permettez kuko adukurira twese Gordia tumuri jambo Mutama. Ego c'est un honneur de l'avoir avec nous gusa twosaba imbabazi uwo yari mutanze gusaba ijambo
ko yo twihanganira gato twari tumusubiza ijambo mutama hejeje murakoze good kubihanganira birananiye meba écoutez oya Jean Claude tubabarire vraiment nawe ufise space mbona impakaza ndazi ko utunumisha oya ukadusaba ariko atavyemeye impamvu atavyemeye Jean Claude tuzi ko twoca tumuha ijambo na Ego. Diode kurumva après tout na ça Diode démocratie yari inyuma yanje kabebeje ete ah bon pardon oya Jean niba Claude ariko oya uratwemereye niba ko duha guhitamo ijambo mutama oya ntabyo nemeye okay oya numuhe mureke muha ijambo n'ukuri okay Jean Claude banga oya karibu izondwa waba oya Jean Claude yanse nuko acafata ijambo wenyene kuko mutama aramenyereye ngaho iburaya arazi ko muri komine ministre atodi inyuma yiwe yego nta kibazo bo mu gihe Claude avuga yuko atamwaga ubushake ko Claude yoca afata ijambo Jean Claude reka tuguhe ijambo ntuvuge ngo twakuniganye ijambo karibu gose d'accord merci au fait ni question d'équité ntabwo ndamwubaha cyane nawe nyine arabizi ndamwubaha mutama mbona ndiko nshaka tuje turevita ibintu byo kuko turafite abo tuzinanye kenshi maze kubona mu space menshi ntabwo ari byiza ko hari abantu twubaha hari abantu baba bafite ijambo ahubwo iyo aramutse ari rose turamwumviriza abandi bagafata umwanya wo kumwumviriza bafise n'umwanya ibyo tuvuga usanga hari ibyo tutametriza neza twabihejeje bon niko ndavyumva mfata n'umwanya muto nashaka kuvuga nabonye annonce y'irya space ndayibonye nahora nije muri ajya space yawe ya mentalisation ariko sabatushe byatumye ntanayijamo nico nashaka kuvuga icyatumye ntayijamo nuko nabonye ingene badereje space yabo ari space ari orienté ku bashaka kutwinjizamo ivyimviro byabo bashaka gusambura ibiri mu mitwe y'abantu ivyo rero kiri muri bimwe byatumye ntayijamo ijya space yabo nahora ndazijamo no munsi ntayo nagiyemo ikigira kabiri bigaragara yuko bafise une mission iri bien déterminée yo kwereka abarundi n'amakungu ko aya space agirwa n'abandi ari abantu banki igihugu bakigwanya ariyo mpamvu nibaza yuko abantu b'abarundi bari hanze y'igihugu bakwiye kugira une vision commune des choses bakamenya comment mener les combats nshaka kuvuga iki nshaka kuvuga yuko dukwiye kuraba ibintu mu nzira imwe cyane cyane tukagereza kwirengagiza ibituma abarundi bacanamo surtout ibintu bijanye n'amoko kuko mu bintu nabonye intwaro ikoresha kugira ngo yimetene au pouvoir c'est l'instrumentalisation y'ibintu by'ubwoko no ngaha ubiravye muri ajya space yabo birimo au fait no kwerekana yuko CNDD-FDD hari abantu bayanka kubera bari mu bwoko butandukanye na majorité bari muri yo ico ni kigwanisho kimwe mu byo bakoresha je me rappelle en 2020 bari ko baravuga bita Gwasa mu mato ya 2020 Gwasa bamwita umututsi bamwita ko ari umunyabururi baravuga ko avuka isonga ibintu byinshi cyane donc en conclusion nagomba ndabashimire ko mwatunganije space kugira ngo abantu exprime surtout ko mutama mbona imaje kandi mumbabarire kubona nafashe ijambo imbere yiwe sinarifashe ndamukengereye ariko c'est justement kugira ngo iyi point yuko dukwiye iyi komba abantu barimo bayoriente muri inclusion abantu bose abarundi bose barakeneye ko igihugu kigira inzira itoma ikijamo ariko mon analyse nuko tutarabona neza ingene twoshira hamwe ivyiyumviro bituma umurundi wese yisantamo yuko iki kibazo kimuraba murakoze ego merci cyane Claude pardon Gordien nabonye Claude ko yari yanditse bien yavagiye kuri nuzanye yayidupartage yanditse aburira bariko bategura rya space ko bariko bakorera kuri thème extrêmement sensible kandi ko bo faisait attention bon c'est pas pour dire qu'il a été prophète du malheur mugabo ivyo yababuri amakenga yarafise niyo yavuye aba rero duga kwijambo Leonard avec n'abatumire bashasha ego abatumire bashasha yari mbonimpa hama Rufyiri yari yagarutse ariko mwambutsa safe umwanya yadugije ukuboko
donc reka twakire Mutama Mbonimpa hanyuma twumvirize Rufyiri hanyuma Mwambutsa. Merci beaucoup. ndashobora kurindira nta ngorane. Yego murakoze cyane gose. Donc Mutama Mbonimpa karibu gose. Muranyumva? Yego turabumva neza. turakumva neza. Yego murakoze cyane kuma ijambo nawe ntari narisabye kuko nuze iki kiganiro haje n'umunsi kwari umunsi w'Imana cyo umunsi w'Imana nta kiba kimwe ndaba sigaye nuguruye nsanga umutwe w'ikiganiro nsanga ni Nyamitwe. Hanyuma murazi mu kiganiro mwagije akwapase je namutumire ndazi ko Nyamitwe namuvuze hanyuma ncamba interesi kumva icyo kiganiro hama ncasanga ngo cyateguwe na Gordier nawe n'umwana nibyariye nzi mabanga dufitanye ni menshi. Rero numvise ikiganiro ingene bagiye barahanahana ivyiyumviro jewe remarke ya mbere nogomba naduha gutanga nuko benshi baciye badeviya aho kugira babandanye ku byo Nyamitwe yavuze baciye bazana ibindi byinshi biracangacangana mugabo ntacyo kizima byose birari igihugu. Rero jewe najyanje icyo kiganiro mwateguye n'ukuri n'ibyari uko byagenze ko Nyamitwe yari yateguye ikiganiro hanyuma akimijambo abandi iyo ni ingwano mu yindi. Rero nihugira nti abarundi bwa bundi bariko baraca ubwenge. Sinzi ikiganiro nigeze kuvuga ahantu ngira nti umuntu aguteye ubwoba ntugire ubwoba ahubwo nawe mutera ubwoba muterane ubwoba. Muri icyo gihe rero umwe hagira ubutinya uwundi. Hateye ikintu kigoranye we ntutinye ngo wigiye inyuma kuko wigiye inyuma azoca kwigiza inyuma gusumba. Rero n'ukuri abantu bamye bafata amajambo benshi nabumvirije ibyiyumviro byabo sinzi igihe muzovyegeranya mukabishira hamwe mugabo ko ari Gordier yagitunganije nzomurondera ukundi tuvugane namye nandika bose abavuze ibyo bavuze ntibyagenze mugabo nuko nyene ibiganiro nuko bigenda. Ariko rero ndabye nk'iki kiganiro Nyamitwe yayashize mu 2010 ngo ibyo yita ngo ibyabaye mu 2015 nta kundi yari kugira mu Burundi jewe ndamwumva kuko nta yindi moyen de défense afise. Rero jewe sinovuga menshi kuri iki kiganiro kuko nagifatiye hagati ariko numvise intumbero yaco naho ibi biganiro bidashikira abarundi bose bari hagati mu gihugu mugabo burya birabashikira kuko jewe ndaba nko mu makuru twumviriza iyo nka jewe ntanze amakuru ku bantu bashika 100 uwundi agatanga abandi 100 abandi agatunga abandi 100 uca usanga mubaye nk'ibihumbi 5. ari ikintu nashimye mu byo bagiye bavuga byose umuntu yatanze iciyumviro ati mudakoreye hamwe ntaho muzoshika. Aho je ngaca ngira nti ku Barundi icyo kintu kiracyagoye kubera kuko jewe nari nagerageje uko nshoboye kose ba Gordier barabizi n'abandi barabizi twagiye hamwe bigishushe turaja mu manifestation ntibuka tuja gushigikira impunzi z'abarundi z'i Tanzania twara mbere y'ambasade y'abatanzania byose byagenda neza. Hama abanyepolitike bigishushe twese twaja hamwe jewe ndibuka ko nigeze kubakoranya bose abanyepolitike atanumwe asigaye ndazi ntaho mvuga aho twahuriye mugabo ndazi ko baje
tukavugana byose ukamenga barumviga bajya bose mwiyumvira batoza basinduhije ba Minani bose abantu bose banyapolitike twari kumwe. Hanyuma havuka ikindi kintu twagiye mu nama tugomba gutera imbere ingene cyasambutse leta cyari cyabateye ubwoba rwose gushika hamwe jewe ngenda ni Geneve ngahura na ambasaderi yari muri Suisse yitwa Renova yahora ari procureur imuramvya hamaza kuba procureur wa Bujumbura Meri mbere n'igihe navuga ibintu bya safisha niwe hatwe kumfunga ampamagara mugabo we mu Burundi siwe bari bamutumye hanyuma arambanga ibintu bafite ibyemezo ndabiti ibyemezo ngibi aratanga raporo mu nyuma birahera. Ariko rero uravye ingene abarundi ingene duteye kugira tuje hamwe, iyo tuje hamwe kuva kera abantu benshi bakija mu buhungiro bakibona ibintu cyo kimwe ibintu byari kugenda neza umugabo wese yagiye arisokora undi yisokora gushika hamwe n'imigambwe yose de polisi iri hanze icanamwo bakiri muri senarede bari kumwe sosiyete sivile yama iri kumwe naho n'ubikiri kumwe ntibagahaze. Aho rero niho gituma abantu rero n'aba communauté internationale igira iti mwege murabuze ikintu cya cohesion yo kugira muje hamwe mwumvikane ikintu kimwe mugire ikintu kimwe. Aho rero kugira twashike umengo nibyo bizogorana mugabo akari mu meni kwari mu ntama. Hari uwabivuze ati no hagati mu Burundi burya CNDD-FDD ntibakizeye ga CNDD-FDD nibyo n'ukuri umuntu akizeye ntibajyanye bari mu kagwi kabo n'ubundi abanyagihugu bobo barakuwe kwa maboko. Jewe turavugana na benshi barambwira bati none dukurikire nde ubwo nimwotuja imbere nimutondere umuntu dukurikira ati ubwo twebwe twarambiwe. Urumva rero abarundi burya bose benshi turi kumwe mu gisodaho hari wabigeze kubivuga mu gisodaho hajya imitima yaratumbye abantu bagiye Somalia b'abasoda imitima yaratumbye bagira ati nukuri twabuze umuntu dukurikira mugabo natwe twigarutse ko rero twitwa ngo turi mu buhungiro twebwe twababaye tukibabaye dushaka yuko ibintu bihinduka mu ntumbero y'amasezerano y'Arusha kuko byari byumvikanye. Nukuri turacyababaye. Jewe numvise ibyumviro by'abantu benshi yenda bitanga nuko abarundi ndabona yuko bakibona ibintu ngene byogenda mugabo hakacabura leader nogira nti abanyagihugu babuze umutware rero ingabo zitagira umutware nta kundi nta handi dushika. Aho rero icyo kiganiro mwatunganye ko benshi babisabye none ibyo bintu ubwo biracyashoboka. Nimurabe bya senarede nimurabe bya seforo Arusha murabe amanama twajya yose tugashiraho ati abanabaze bakurikirane ibi n'ibi nibi nyene muriko muravuga uno munsi none mubona bigishoboka mugabo nta kimwe kidashoboka ko mutanguye kuvugana tukavugana naye Burundi tukavugana numvise narufiye kavuga wewe abona ibintu by'i Burundi hama nkujya mu ambasaderi mwavuze Terence Nunguza no pasi Nunguza ujya mu ambasaderi y'u Burundi ngaha mu Bubiligi Terence Nayiraja ngira n'ushaka nawe jewe ndamwubaha ndamuzi kuva kera murazi mu miyamamazo yiyamiza abanyaburaya ko ari we yagimbira agafata idarapo mugabo nampeshe pa yuko Ububiligi bwamwakiriye. Hanyuma Nyamitwe nawe ari ambasaderi muri Ethiopia jewe nk'ubu nanka kubabesha kujya mfata urugendo muri Ethiopia ni hamwe nyene rekane boba nkingiwe n'iki nawe Nyamitwe ari hariya umuntu yamakije nk'uko nabivuze ubuheruka abo afise kijya giti hariya yocangira gute. Naho rero ibintu bigoranira rero iyo muguma kuri irya sije ya 2015
ingene byagenze mugabo nawe undi mwaca mucacanga ibintu byose ariko mwibanda kuri ya 2015 ndacyakwaye kuvugwa ibintu byinshi icyo gituma ndayereje ntigeze ns'abantu ndende bantu kugira mvuge uko nasanze abandi bace biyinjira mu bindi bivugwa mugabo byose n'ibintu byubaka hanyuma reka mpeze ngaho uko nabonye nyuze umwanya ukwagenda nshimire rero hateguye ikiganiro n'ukuri sinahora numviriza mwene ibiganiro nagiha iki biganiro ndabimenye ejo buri gihe bantumiye ngo nze mbumutumire hanyuma abantu benshi bandondeye babaza ngo ikiganiro cyabaciye hanana abantu ubu ndazi gukoresha maze ko nisaziye ubu nande sigaze gukoresha twite murabona ko nateye imbere murakoze cyane Mutama nk'uko wabivuze ndi fu yawe mu bijanye n'ivyo ndimwo ngira ngo abo bakurikiye ikiganiro batevye nobabwira yuko ata muntu yari yateguye gushiraho ikiganiro space uno munsi nuko kabaye akaryo gukurondera aho abari babuze ijambo bariko batumikwa muri space yateguwe n'abegereye ubutegetsi bari mu burinyamitwe bamaze gucira urubanza kuko hari abantu batazosubira kuronka amajambo mu space bateguye yuko hariho abantu bagirizwa bafise imitahe muri ico gihe rero tumaze kubona n'abandi bariko basaba amajambo batavuga rumwe nabo batariko barayaronka niho twagize tuti kumbe bashobora kuba bitiranije ibihe bitiranya n'ikibanza kumbe kuri bamenyereye gufata mpiri ubwigenge bw'abantu n'uburenganzira bwabo hari aho gacishamo bakibaza ko turi Bujumbura yuko baheza baronka igipolisi kidusora mu nama turiko turagira canke bakibaza yuko baheza batwaka mikoro canke bakazimya antene y'iradiyo naho twashatse kubereka yuko ibihe biriko birahinduka hariho uburenganzira bwo kwimijamba abantu batagishobora kuronka uko bavyifuza naho twaciye dushiraho urubuga mbere ruco gwitabirwa n'abantu benshi cyane batanarenga n'abari muri urwo rubuga rundi baraheza barafata ijambo n'abakeyi bahaye ijambo bagiye barabacira ko mikro vyerekana yuko nk'uko ata demokrasi bigeze bamenya n'ubu unye kumenya demokrasi wabo bikiri kure n'ukwemera discours contradictoire bikigoranye rero ndashimiye Mutama ku ntererano ziwe zikomeye aje kudushikiriza nk'uko ari nararibonye ndamwibutsa kandi yuko muri kino gihe nico gihe abakurambere bacira umugani abakiri bato bakabacira imigani ya Samandari na Saga Kwavu na Runyonga bivuga rero yuko ko yamaze kumenyera gukoresha urubuga no kuja arahicisha agatera amasanze aho abakiri bato bateramiye agacishamo akagani kumbe bizogenda bifasha muri urugamba turimo mu majambo make byaba byoroshe ko prise de conscience collective twara umwanya imaze kuboneka ibindi biroroha nico gituma abantu batoruha ahubwo birinde kwihebura Dugoye niwe yavuga ati au désespoir au commencement de l'amour il ne faut jamais désespérer kuko umwasi wiwe abashaka yuko umuntu yihebura kugira ngo umaze kwihebura umwasi asigara azahinura gusa rero nico kintu cambere atari udashobora guhereza umwasi kwihebura c'est tout passa être andira hanyuma urugamba rubandanye urugamba rwo kwibohora urugamba rw'ubwigenge urugamba rutigera ruhera mureka Leonard sinzi ko yicongera ku byo Mutama yavuze imbere yo guha ijambo abakurikira ngira ngo twokwiha yuko saa 4:30 da 28 minutes twashaka dukurikira space ngirimaza amasaha 6 arenga nibutse ko Mutama ko yari open mic n'abatumye twari dufise na sujet twari dufise ni kuvuga arico gituma twareka abantu bagashikiriza ivyumviro vyabo uko bavyumva ata kubahutagiza nabwo twari duhereje kubura ijambo twari natwe guheza twigwa turagura abantu tubabwira ngo vuga ibi dushaka twabaretse baravuga mu bwigenge bwabo kandi nta capfu yatari ubutunzi bw'ivyumviro baduhaye murakoze
jewe ico mvise mvuga n'ivyo nyene bon ni nka vyose bose baguma babivuga urumva ari igihe usanga amajambo ari gusubira kuvuga nka vya bindi nyene nk'uko bivuze ubu ntituri muri 2015 aho uwuryogoye wese baca bagenda bagaturira iradiyo hama bahejeje kuziturira no kwica abantu no kwangaza abandi baca bavuga ngo mbona abantu banyoye urumogi ngo bahunze urumva hama kandi ubu aho tugeze ni ibinyene ubona hageze igihe bo nyene basigaye bavuga ngo aya maspace tugira ngo ntaca amaze ngo n'ibihano bakubiswe muri 2015 ngo ntaco vyamaze kumbe bo nyene bavuga neza ko ingorane barimwo ubu nyene zavuye muri 2015 aho basigaye bavuga ko bari muri Eden hama uwundi murundi wese abivuze bakaca bamufunga ngo kuko we yavuze ko ari muri Eden ubu dayere numvise yuko basigaye bafise ngo bagize amanama na FDLR hamwe na FLN hari ikiganiro niko ndategura dimanche ndiko ndarondera abatumire bazi cyane iyo dossier bajya bo muri SOS Media nibiki nundi mutumire nzo mubabwira yemeye kuza me murabibona neza yuko CNDD-FDD iriko irategura intambara n'u Rwanda abatabibona nibaza ko ntibarondera kumenya ibiriko biraba mu Burundi ariko ababibona nabo ngira baravyirengagiza kuko nyene kubera bafise ubwoba bwa kazoza ariko biraboneka neza yuko mu ndwi zingahe hagira haba ikintu kibi cane kandi babiteguye bagomba bagira ayo manama buryo ubonye SOS Media irinze vuga ikintu ibimaze nk'imisi ngahe ivyihanganira nimba baravuze ijya nama yabaye bakayishira hinga ndababwira ikintu kimwe mumbabarire munyemerere ndababwira ikintu kimwe uno munsi nari mfise abashitsi b'abanyarwanda mu nzu hanyuma umwe mu banyarwanda arambaza ati mbega kubera iki abadede biyumva ko bafise inguvu kurusha Kagame ndamubwira nti burya mwebwe ntimuzi calcule zabo hajya murabona baragiye muri Somali bagwana na El Shabab gisigura les jeunes juste des jeunes ni jambo mu Carabu gisigura les jeunes baragwana bumva umenga batsinze hanyuma haraba 2015 barasaba manifesta bumva umenga ati none ko twishaba abantu isi itaje gutabara ba Museveni na ba Kagame bari bagiye gusinya amakoro darusha atanumwe muri bo yaje gutabara finalma badutinye rega turakomeye hanyuma sinzi ko muvyibuka muri 2019 abadede barafashije FLN kwinjira mu Rwanda sinzi ko muvyibuka barinjiye bararasa bica abanyagihugu baturira n'amazu kijya gihe Kagame yaramaze imisi avuga ngo araribwa ngo ariho rinyeruje ndamubwira nti kubona ata réponse iri muscle kijya gihe yabaye ils ont interprété ça comme un signe de faiblesse hanyuma babana 19 bo muri Red Tabara barabatanga hajya bo abanyarwanda babigira bibaza ngo bariko barondera amahoro n'abadede abadede ils ont interprété ça comme une faiblesse ejo bundi ndayishimiye araza au pouvoir aratuma ko inama ya East Africa kuko niwe yari n'ibintu cyclique ayitumye ko Kagame Museveni Suruhu baraja mu nama comme tout président normal bagutumye bagenda bo bafise indege zabo d'ailleurs baraza ukuntu bideplace ntibasaba lift mais ndamubwira ni hajya abadede ils ont interprété ça comme une faiblesse ati genda batuma ko bakaza ariko je sinogenda Kigali nibo bankurikira je sindabakeneye ati kunde nuko ndambwira ati nuko babibona arambaza ati none ko nzi abarundi bakubiswe muri Kongo wa mu bloggers Scovia aragenda arabaririmbisha Burundi bwacu hajya nta kumaramara ndavuga nti ati bijya naco bibatwaye abasoda bose barashobora gupfa na ofete kuri bo umusoda n'ikintu kiri disposable ni ubona ujya Chisekedi abahemba 2500 ariko umusirikare w'umurundi bakamuhemba $50 kandi ubuzima bukabandanya niho ubona abasoda ba 400 bahunga bakava muri Kongo bagahunga bagataha mu Burundi bagashika babakubita babafunga babafata nabi atana entraînement babagiriye ubu bariko babaramplasa n'ababoyi urumva bagira bambika ababoyi donc
yari kubasigurira ati au fait leur manière de voir le monde c'est une manière de voir le monde y'abantu bari voyous niho ubona au fait ubungira niho Kagame agiye kubitahura asigaye avuga ati regaje batipe n'aba primitif nani je naye kongira diplomasi kumbe nabo bariko babona umenga ndi faible urumva so ubu rero bariko barakira FDLR ku mugaragaro bariko baragira amanama tuzohamagara SOS Media iduhe imvo n'imvano ibintu biriko biraja kuko urumva burya leta yakubiswe uburundi bwakubiswe n'ubukene kandi barabizi neza yuko ata solution bafise bagira barondere une guerre d'envergure kugira basigura ingorane barimo kandi nta kundi ababanyi ntibazokwiresa atake hama bagume bategera indi tama urumva biragoye cyane ibi bintu turimwo hamwe tugerageza gusaba ko twagwa neza je namwe n'abariko baratwumviriza mwese murazi yuko ntimuzotwagwa neza isukari izoguma iduga ikaye izoguma iduga amatara muzoyabura amazi muzoyabura igitoro kirashika abantu bakiruhura ukibaza ko uzosubira kukironka dans 5 ans bref hanyuma aho nyene ata n'igitoro ufise n'ibiki vyose leta iriko yiyumvira gusomborotsa intambara kugira isigure esheke yayo les amis jewe vraiment sinzi mwe ko mubibona nk'uko ndabibona ariko ivyo Nyamitwe yavuze ngo sur 2015 ça importe peu kuko avenir yoye irahinda nuko nico urakoze Reino reka gatoya mwambutsa yakurindiriye kare sinzi ko vyemera reka nidupyetinesi ndavyemeye urakoze cyane rero ntabwo bavuye numvirije ibyo agiye kuvuga iyo ntambara bagomba gutera mu gihugu kibanyi twebwe ntituze tuyemere abarundi ntibaze bayemere kandi abarundi ntibayishaka kandi bazoyemera ni ukuri icyo kintu mu kigwaneko hama ivyo muriko nuko nk'ibi bintu muvuga muri space yanyu ariyo yacu ego biravugwa mu Kirundi abarundi bamwe barabironka mugabo bironka abarundi bakeya ariko nk'ibyo mushoboye kubishira ku mpapuro mukavyandika nk'ubu byose nk'ibyo aje kuvuga akabigwa wegodye uraje dukwanga muri société civile hanyuma tukabishira mu raporo tukabitanga ibintu biko biraba tukabikwiragiza hose ni ukuri byogira akamaro aho rero nk'ibyo bintu twamaze kubimenya twebwe ntituzibire na twebwe bizodufata nicyo gituma duko mwamaze kuja hamwe twese tugiye hamwe iyo ni intango tugiye turashira ivyiyumviro hamwe tukabiserura ni ukuri nabo tuzirukira bazotwumva icyo nicyo kintu la communauté internationale yabuze ati mbe none mwebwe abarundi mwabaye gute ko tugomba kubafasha hanyuma mwebwe nyene mugaca mwisambura Gordi yarabizi twagiye hamwe twese turi benshi abanyepolitike muri société civile abanyeshamakuru mugabo uko twari hamwe byaciye bisambuka ntibyagumye bigenda neza ariko uko mwagarutse kurubuga tukaba twagarutse kurubuga rero numvise abanyavuga bose n'abantu bisanzwe nzi bafite ijambo ni ukuri muri icyo gihe byokunda nayo Nyamitwe bajya bityagira avuze jewe nkavuga jewe muzomundeka duhangane ujya azoca ndamushira mu busa kandi azosubira guca abize rero ni ukuri mukomeye ibyo biganiro ni byiza hanyuma n'abarundi bose batwumviriza jewe ndose ingene bandungikira nze bamaze ibibazo nk'igihe natanga ikiganiro amamesaje narose ashikanye 1000 bingahe ndabona yuko toca ku kintu wa undi yavuga ati byabananiye kuja hamwe ni mutori nyinshi y'icyo kintu muri icyo biganiro ingene mwoja hamwe ingene twoja hamwe murabe ko ari ikintu gitopfa kitunaniye ibyo byose muriko murifuza nta na kimwe kizonanirana ndabarahiye kandi ndabemereye kugira amahoro. urakoze cyane muze kuri ayo majambo yo kuturemesha nk'uko uri muri bakuru
bakuru bacu badukurira ngira ngahanye abazi imbere yanyu ni bake. Reka tudatevye duha ijambo Mwambusa tunamushimira kubona yashoboye kwihangana akabihanganira kugira mufate ijambo imbere yiwe inshuro nka zibiri. Mwambusa ahejeje acakurikira Gabriel Rufyiri. Ngira ngo twavuze ko ikiganiro kija guhera saa yine na nusu, twibuze ko ikiganiro catanguye isaha 10:16 kuvuga kizoba kimaze amasaha arenga 6. murakoze. Nashaka mpere kuri observation imwe kuri ivyo Reno ndavuga ibi vy'ingwana avec le Rwanda. Ingwana irashobora kuba kandi zoba kandi si ibintu bishasha. Hariho amasezerano hagati ya FDLR ico gihe zari exfar na CNDD FDD. Kuri FDD CNDD yasinye ko Nyangoma na wa wundi yararongoye vice president wa Mugabe yararongoye parlement CNDD ya Kristo. Muriko muramwumva mwebwe Gagordia? Ego turamwumva neza. Ego nayo ndamwumva. Ayo masezerano rero arabitomora neza. Hariho n'ayandi entre le Paripehutu na les exfar ya fusion. Ivyo rero surusaku bimaze imyaka myinshi cyane. Donc iyo programme ntiyigeze ihagarara, ntawe mbona yotangaza. Observation ya kabiri ni mfatiye kuri ivyo ujya mu avoka yavuze. Abaperezida b'intarugwa burya Nkurunziza ntiyabaye wa mbere. Bagaza baramuhanuye ati Eglise Catholique bareke ni giti kiturigwa, biramunanira kumva. Buya baramuhanuye ati naho bavuga ngo utegeza kugira demokratisation y'imigambwe myinshi, ati mugabo Frodebus umugambwe reka yarabirenzeko. Baramubwiye yari Rusaka aho basinya amasezerano y'i Rusaka. Perezida bandi baramubwira ati we ni kuko udasinya, be na Mukapa baranga. None umuntu ahubwo ati we turasinye, wowe ukanka ntibaba bakuvuniye urugo. Bakubwiye bati ntusinye bijya bintu vy'Arusha, ahubwo saba baguhaye sentare mpuzamakungu baba bakuvuniye urugo uje ku butegetsi ukanka. Bakubwira ati gira basi deuxième chambre. Ivyo ni Human Rights Watch yabivuze. Bakanka bakababwira bati igaswa 100% de combattants n'abantuze n'aba exfar biri muri raporo ya 2002 ya Human Rights Watch. Aho ntibaba bakuburiye wagacavuga ati no twebwe nzavoro no tuzigirira ibiganiro. Aha rero niho nashaka mpere. Urumva mwe muravuga ngo hariho abamye bavuga ngo abakiri batongo bakeneye abatama. Nivyo kumbure mugabo ameme passivyo. Jewe vraiment ndakunda kuza muri izi space no kwiyumviririza vyonyene birampa morale kumvuga nti okay la relève est assurée. Kuko naho muvuga ngo hari ivyo mutumva, je numva hari ibintu muvuga neza gusumba uko tubivuga, muvyumva neza gusumba uko tuvyumva, mubifitiye energy nyinshi gusumba izo dufise. Donc murageze canke mbere muriko murarengana. Generation yanyu irageze gufata igihugu. Nababwiye kwa Gasore bajya barumumba bankuruma bande bose ils étaient certainement plus jeunes. Donc ntihabe iyo complexe y'ikuvuga ngo turacari bato. Ico kibi cambe. Ica kabiri vraiment ndiko ndumviriza nivuga nti babana ego hariho gwaruka kabisa bazi kuvuga ibintu. Hanyuma rero hari ikindi cyo kuvuga ngo tugira ikingo kuvuga ntibikwiye. Nanditse ahantu nti Marx yavuga ati la honte c'est déjà un sentiment révolutionnaire. Nimushake muvuge kuko udashoboye kuvuga cyane zaho kuvuga ari byoroshe ntuzoshobora kuja mwibarabara kugira manifestation canke ahandi. Ego bijyabo abantu bakubwira bati jambo yari au commencement était le verbe hanyuma le verbe s'est fait cher. Wiyumvira ntibatwaye isi panda 2000 kubera iryo jambo. Namwebwe uyu muntu yaduhaye akagaspace arakaramba. Hariho abari bataye morale bariko batewe ubwoba nabije byo kwa Nyamitwe. Je numva umengo baremye. Nimuvuge muremeshanye kuko c'est très important.
mu bintu rero dushobora guterera abantu kumbure bo hambere ni nk'ibi vy'uko turashobora kubavunira urweti wowe nibakubwira ku manifesta kuri uvuga witwaje troisième manda hashobora kuba hariho n'ibindi bituma bamanifesta ntibabivuze mugabo bon sivyo vyanzinduye mugabo bakubwira ati gira troisième manda waraba mu Rwanda ugasanga umengo troisième manda ntacibatwaye kandi umukuru w'igihugu akavuga ati ikibazo si troisième manda abanyagihugu batwaye neza bazogusaba ubandanye warabi Bugande ugasanga ikibazo ca troisième manda nta kiriho reka kwiyerekana vuga uti igitumye bajya babigira uku natwe kumbure hari naho arusha atari yo ngorane dufise canke bakubwira ati genda ugire négociation n'abakoze ihonyabwoko ayera akavuga ati ariko nego kirazira ntimusubire kuvuga ihonyabwoko kubera mvuze ihonyabwoko négociation nizisubira kuba kuko kirazira ku negosia n'abagize genocide ukabirenga ko naho mvuga nti ico turashobora kukibakebura ukavuga uti za murumviriza uko abantu bavuga ibintu abadiplomate naho baguha bakubwiye officiellement barakubwira ati ibi nibi mugabo raba uko bariko barakora iwabo umuntu rero aguhaye sentare mpuzamakungu biragoye kuvuga ngo yaguhanuye by'ukuri ngo uje kunegosia n'abo bantu yakubwiye ngo ucire urubanza aho rero hariho n'akandi umuntu ashobora kuvuga ati ubonye Uganda ikubwiye ati jewe je negosire pa n'abandi bari abandi babo sinzi nyene bitwa u Rwanda ruhagwira ati FDLR ntitugirana negotiation wewe negotiation n'abariko bakorana na FDLR uzirondera kwiki ushaka aho uri kurarondera aho uzoba ubona yuko ikongo hari abantu bavuze ati turarushe bavuze ati twahagurutse ari gupfa turapfa mwiyumvira ko abarundi dusumbije iki abo bandi kugira ngo tugende dans les chemins opposés iki rero abo hambere turashobora kukibakeburako ivyo buryo rero ingene bigarava ngo tugira iki ntibizovugirwa kuri space mugabo hari gishobora kuvugirwa kuri space reka ndakebabari none Macron mu Faransa ni ikintu très politique Macron ariko aragira dossier bariko hari umugambo uri kusaba sa destitution ngo yaramenje kandi bisana bon hari ibintu bigirwa ukarondera uti ibi bintu nibiki haya mupfa kuvuga ngo bakurikize constitution urabona ibigabasi mu Burundi gusa n'ahandi biriho mugabo ikibabujije ikitubujije kwandika dossier de destitution ni kihe mugabo si destitution yandayishimiye gusa il faut destituer le système sended none nta dossier d'accusation biri kuri ntibantunganya ntitwasohoye dossier de destitution none ntiyagiye oui donc iyo ni politique isanzwe officiel izwi abafaransa bariko baravuga ati dusabye ko umukuru w'igihugu aba destitué mwe muratinya kuvuga ko mugabo nte mu destitué kubera igitoro kuko igitoro ukibuze uriho uzogenda n'amaguru mais ces gens ne veulent pas que les administrés burundais soient vivants aho hariho une différence énorme kandi mu bihano bahabe nabo bantu au niveau mondial nuko umuntu yica les administrés atari éligible atari kuriwe kuja occuper des postes officiels dans l'administration kubera yica les administrés nk'utu n'utuntu nshobora kuvuga uti ababakurira twize histoire imbere yanyu canke twabibonye uko bigenda murashobora kubigenza gutya ikindi ndishobora kubabwira umuntu ababwiye ati aje kwigisha yuko le génocide yari démocratie qui s'est défendue uramubwira uti mwambutse yavuze ati ushaka kumpoza donc ntampore donc le modèle de gestion d'une crise basasinye umuchef de gouvernement iriho deja mu Burundi twarayironse Matata akakubwira ati ntontumeyo musherame hariho de modèle dufise uravuga uti reka tuzibukanye umwami kazi yatumye abatwa kuza kwica une rivale bakagaruka bati udutungu tuborane twasanze bidashoboka mwisengero bakatwigisha bati keri gatikisimu ikiriho mwangira no biriho bakatwigisha bati hariho des circonstances urekuriwe kudesobeyisa
kugambararira abavyeyi iyo bariko bakutegeka gukora ivy'Imana ishaka. Ibwirizwa rya 5 bavuga ko ari iry'Imana rirabuza kwica. Umuntu akurungiza ati genda wice nibijya tacha kubwira ati ntontomeyo bon ne le faites pas. Donc ben utwo nitwo tuza turirukanye mugabe n'ayez pas de complexe de jeunesse ndabasavye kandi nibaza ko vous êtes suffisamment mais je ndiko ndabumviriza ndarema n'ukuri birandyohera kumviriza iyo muri ko muravuga. Donc reka kwishi no vous martyrisez pas, ne vous autoflagellez pas, murageze gutwara igihugu ni mugifate kandi mugitware neza kuko nivyo mwipfuza. Ivyo mwipfuza rero nivyo muzoronka. Gira amahoro. Murakoze cyane, murakoze ku ntererano zanyu. Reka duce duha ijambo Gabriel Rufyiri. Sinubwo wagagize ngo gucagagura nk'uko nabibwiye abandi ariko bikunze byo byiza. Gabriel, sinzi ko twumva. Nibaza ko ati abantu baravuga bakavuga umwanya nivyo kuvuga rimwe ni terapi mugabo navyo n'umuntu agiye aravuga hanyuma akiha ibikorwa. Nibaza ko vyoba vyiza gusumba. Jewe nkitangura navuze yuko des fois uravye ibintu vyabaye depuis l'indépendance hanyuma chaque 10 hari crise maturi mw'ivyo nuba atakintu na kimwe cerekana, atakintu na kimwe tubona cakozwe za yuko nejo bishobora gusubira. Je nkavuga nk'ibi naco ntagomba guhereza ku biganiro nk'ibi. Abantu bakwiye kuvugana atari ukuvuga ngo banaka nibahava abandi bahaje, kuko nta kintu na kimwe uno munsi cerekana yuko aba bavuga ko bohava haje abandi byo bigenda neza. Nta na kimwe. Nivyo nama mvuga tugerageze rero tube rationnel mu bintu tuvuga. Turamaze kugira amanama menshi n'abantu mumbabarire ndababaze none burya udafise garanti yuko ukora nabi azokora neza son tour. Iyo garanti utayifise comme iyo certitude itari leve ora tukomeze gukora nabi hanyuma ngo mukuru kuyisi rega certitude ni kintu urumva. Principe de gouvernance mwisi zirazwi partout. Urumva les principes zo gutwara abantu n'ibintu zirazwi kandi universel ni zimwe. Rero jewe ico mvuga ngomba kugaruka ahandi nyene twanka tubesha. Je ndashobora kuba nihenda personnel muga ndiko ndabibona. Je mbona simvuze ngo turagwaye twese mugabo akagwara kariho vraiment. Rero je mvuga nti nitugerageze turabere mare vrai cause z'ibintu byabitumye bituma turi ivyo bintu bidahera kuko ibibazo twari dufise kuva navuze nti impunzi zabayeho depuis l'indépendance chaque 10 ans il y a une crise kandi iyo crise yamijana no kubaho kw'impunzi. None ubu uno munsi abari mu gihugu bariko bakora iki, abari hanze bariko bakora iki kugira ngo ivyo bintu bihagarare. Urumva twese tuguma tuvuga mugabo il n'y a pas de proposition de solution ni bahave. Est-ce que mubaza ko yari umuti? Moi je dis non, si umuti nukurondera ico no kwita solution durable. Izo nazo aya ntizitoregwaho aha no kuvuga nivyo mugabo abantu bagomba kwicara hagira des réflexions, hakaba des réflexions profondes abantu de façon d'une manière rationnelle. Jewe ndiko ndavyumva nama ndabivuga kandi nshobora kuyihenda je ndavyumva ko. Rero juste kugira ngo mperaheze jewe mbona ko tukwiye kwiyumvira ikibazo ntigidugifate superficiellement tugihere kure mugabo abantu twiyumvire soke je peux appeler les solutions durables zizotuma de generation zishobora kubaho atantambara zibonye ziticura tuti